Kwigenekerezo rya 25 Rusama uno mwaka umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yaragiranye inama n'indongozi z'ihinguriro ry'isukari Sosumo muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana kugira ngo bahanahane ivyiyumviro ku kugena iryo shirahamwe ryotezwa imbere. Zimwe mu ngorane yashikirije umuyobozi wa Sosumo Aloise Ndayikengurukiye yavuze ko iryo shirahamwe rishaje kuko ryashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988 ibikoresho byayo bikaba bitakijanye n'ibihe vya none, hakaba hari n'ikibazo cyo kuvomera imirima y'ibikaju. Nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yamenyesheje ko ubukene bw'isukari bwibonekeza mu gihugu butumwa n'igitigiri c'abene gihugu ciyongereye mu gihishira hamwe Sosumo naryo litigeze ryagugwa. Yarakeje indongozi za Sosumo ku mugambi bariko barategura wo kwagura iryo shira hamwe, aca bahanura gushiraho ikigo c'ubushakashatsi cofasha mu bijanye no kugwiza umwimbu hakaboneka n'inyungu kuri leta. Kuhashika rero biba biduhaye akaryo ko kuza kuganira bwa mbere namwe, ariko kandi tugashika ku kivi tukabona ingorane canke n'inyishu dushobora guhereza bene gihugu. Mugabo twashitse ku kivi tukumviriza ingene vyifashe. Benshi by'ukuri biragoye kuko uravye hari gihe benshi batamenya na historique ya Sosumo. Ishira hamwe rimaze imyaka 34 ryashizwe mu 1988 abarundi bakiri hafi miliyoni twari nka 5 tubaye benshi. Sinibaza ko twari bwashike mbere no muri iyo miliyoni, ariko amfashe by'ukuri igiharuro kiri hejuru. Uno munsi tukaba tumaze kuba miliyoni 12, no kuvuga twagwijije na kabiri abene gihugu. Mugabo shira hamwe rikaba ryarindi nyene. Birumvikana ko ubukene bw'isukari butegereza kuhaba. Izini rafise capacité yagenewe muri kiriya gihe kugira ngo igaburira abantu. Abo bantu bariyongeye, ariko kandi hari n'ibindi bikorwa bivanye n'ingene abene gihugu bagenda bahimirizwa na leta nkozi leta mvyeyi yuko bateza kuja hamwe bagahingura. Hariho amazine les petites usines de transformation nazo zimwe isukari. Numva rero hari abantu dukeneye isukari, hari amazine de transformation akeneye isukari. Dufise izine imwe gusa ifise ini capacité iri fixe, usanga ari kibazo. Cyo gituma nagomba ndabakeze kimbure kuno mugambi udasanzwe mwiyumviriye wa extension mukajana muri leta kugira ngo wemegwe, hanyuma murabe ingene effectivement la Sosumo mugira l'extension mu moderniza mwana shaka meme l'usine, parce que usine yakoze muri 88 tugeze muri 2022. Ndabita ahubwo abahinga kubera ko sinibaza yuko n'ama pièces de rechange mabwiyo mu yakura. Sinibaza yuko sur le marché vyoroshe kuronka icuma cha usine yakozwe muri 88. Vu la technologie ngene igenda y'avance, kuno munsi ushobora gusanga budget yanyu nini itwagwa n'ama pièces de rechange bategeda gukora, parce que ntari sur le marché bategeda kuyakora gushasha. Ukabusanga rero bisaba amafaranga menshi. Du nibaza iyi approche mwagize yo gushobora kwiyumvira ku moderniza l'usine mukayekipa gushasha après 34 ans, nibaza ko ari option nziza gusumbaho kubandanya twiyumvira ko avec l'usine de 88 mushobora kubandanya muyi maintenance nkuko mwabidusavye. Tuzobashikira nyene imbere mu ma question orale tuzotunganya. Aha murampaye matière yo kuzovugana n'abashikiranganje bari concerné, kuko by'ukuri hirya no hino imyidogo y'abene gihugu bakeneye isukari ni myinshi. Rero iyi option mwafashe na cyane ni option mwiyumviye yo kugira ama variété y'ibikaju, parce que sinzi ko service yo bihari murakwena mu bwo kushiraho service ya recherche et développement nibaza kihari.
iyo mukayidota de moyens parce que nta usine nk'iyi itagira itaranforsa service de recherche nico ama usine menshi mubona ari performant ashirako nayo nyene inguvu recherche et développement bakagira ama recherche kugira ngo bagire innovation binove badane ibindi bishasha. Abarundi kenshi turakunda kudakunda ama innovation routine kenshi iratwica uko vyamye hambere hose n'imeno myaka yose. Mes frères et sœurs, iyo irafise aho ivugirwa ni mwikereziya gusa. ahandi il faut innover. Irafise impamvu bavuga bijya c'est une vérité absolue qu'il ne faut pas modifier. Atanu mwategeza kuyihindura. Hano mwikereziya c'est une vérité absolue qu'on ne change pas. Mugaba handi nous devons innover. Il faut la créativité kugira ngo tube na compétitif. Imigambi yose mukumuragira l'irrigation yego ikirere changement climatique banyakuba irahanze isi dutegereza kwinova ingene imvurirwa itagwa isukari gumiboneka turi mu kiyaya ntambo nimwe yotuma isukari itaboneka ngo nuko igicu ngo cagenze nabi ntambo nimwe kubera ko ari usine ya leta hari ama procédure ategereza kuba respectée tant plus que c'est une usine publique mugabo c'est une usine publique mais commerciale. C'est une usine commerciale. Si cyo kimwe na une usine qui idafise ama recette mwebwe muri usine commerciale harumva cha tugaruka kuri byazo tuguma tuvuga nabe nigi batubada kubera iki une usine publique kandi eri commerciale itunguka mugabo usine y'umu privé ikunguka harumva turakeneye ko Sosumo non seulement yunguka mugabo iha ama dividende leta foko leta muyiha ama dividende kandi ama dividende nyine afadika haboneka kuko urumva leta nk'umu actionnaire a investi et chaque investisseur akeneye les dividendes